Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's time again, the brand promoting the microphone. Uno munsi ushaka kwiyumvira twabazaniye ibiki? Brand promoter azanye iki? Uno munsi tubazaniye ubundi busutwa, tubazaniye urundi rusaku ushaka kwiyumvira ni biki right now? Ariko tushaka kukubwira, ariko ni ibintu tumaze imisi tubona, ariko tuwe twarinde ko harundi ushaka kukiyumvira, ariko tubaye the first. Tuguma tubazaniye ibintu mutari muzi. No munsi aho twaherukira muri bamwe mashopies yabafashe kuri Landry Promoter, mbese na mugenzi wiwe w'umujournaliste nawe akora kuri Wakalai TV, aho twabonye ku marori agiye atandukanye. Ibyo mwarashoye kuvyumvira, twarabavuze ko cyane, mbese turanabarondera muri yumvira ukuntu bimeze. Uno munsi naho ushaka kwiyumvira ibiki? Ni kuri Landry Promoter nyene, aho tuza kubona ni hatari kabisa, aho tubona Landry Promoter ubu apana bya bindi ngo ari kwije, apana. Uno munsi twabavumburiye nuko Landry Promoter twagerageje kubona yuko asigaye asangira impuzu n'abari mu mpimba. Urashobora kwiyumvira ico kintu? Thomas ni Brand Promoter na microphone. Urashobora kwiyumvira ni hatari kabisa, asigaye asangira impuzu n'uri mu mpimba. Urashobora kwiyumvira ico kintu? Byari twaramufashe ku marori, ariko right now ni ku mpuzu, aho twaje kubona avuye mu mpimba azanye impuzu ya Karkar yejesho kuyikorana ibiganiro bigiye bitandukanye, aho twaje kubona na mugenzi wiwe Délégué Général yashoboye kwambara impuzu zisa terke ni ya Landry Promoter, yari ishati y'amaboko maremare ya Karkar. Mbese twibukanya n'ikintu igihe Délégué Général bari hariya kuri Enapo bariko barababaza ibibazo bigiye bitandukanye, twaramubonye ariyo yari yambaye Délégué Général kuri ujya munsi, na Landry Promoter yagarutse ayambaye. Tushaka kwiyumvira eske Landry Promoter yoba yavuye mu mpimba ayigiyeko naho kasheti ni hatari yavumbuye benshi no munsi, natwe twamwijukiye. Il faut ko turavugisha ukuri ko na wene arabavumbura, kandi avumbura ukuri, arababwira ibintu by'ukuri. Natwe no munsi kwisheti tushaka kwiyumvira eske ubu harasuye kutubwira ibintu birasa. Icyo ni tushaka kucemera na gato, aho tubona mbese twaragerageze no kubarondera. Muravyibuka twarabarondera, turababwira arashobora gusigurira abakunzi b'umuziki ndundi, arisigura ukuntu bishobora bimeze. Ariko uno munsi naho aza kutubwira iki? Turashaka kwiyumvira no twomurondera atubwira ibindi, adutera ibingi biswahili bingi. Nta giswahili na kimwe dushaka uno munsi, twabafashe. Ntawo bihagarako cyane, usanga n'izindani bo batizana kuko ni hatari. Eske ko tubona abaririmbyi, aba presenter basige turakwiye amasengesho, my god kabisa. Ni hatari, ni kuraba badusengere kuko ibi byo gutizanya ni hatari. Sengre isheshe tugasanga baratizanya kuko ntitwobimenya. Turibaza rero tukyumvira Wakalai Company ku eske yo bibuza amahera yo kugurira Landry Promoter agastyle utuhuzu twa bien cyanke uturori nkuko twayibonye yatizana na wa mutipe. Turashaka kwimvira barabuza amahera, eske ibyo bintu birumvikana? Ariko rero naho tuvuga ati ibyo bimeze uko, twarabonye ejo ku munsi w'ejo Kesdan yarapostinze ku rubuga rwa Facebook avuga ko Landry Promoter na Yves Bali baronse moto. Reka tugaragaze kubasomera ibyo Kesdan yashoboye kwandika kuri page yiwe. Ni Kesdan yavuze ati kuvaho abamenyesha makuru ba Wakalai TV byabagoreye kwiyunguruza mu kuja gutororokanya canke kubaronderera amakuru, ubu baronse ingendeshwa izoza irabafasha mu kwiyunguruza. Bandanya musengera agahungu kanyu, Kesdan no masara ni Brand Promoter na microphone. Kwanza mbanza ndabibutse n'abarongoye Wakalai Company muri rusangi nka Maître Muvayo, Brian Smith, ibindi Imana izobikora. Ni Kesdan yashoboye kwivugira kuri page we ya Facebook n'agahungu mubanda musengera agahungu kanyu. Kesdan nawe yashaka kwimvira kubera iki yavuze agahungu kanyu. Kesdan ni hatayisa, nawe turashobora kumurondera, tuzomurondera after tumushoboye kumubaza agahungu kubera iki yishize hasi.
eske turiyumvira none ko ubu baronse moto babuza yo kugura ishati imoto kandi ni dete imoto biboneka ko izimbye cyane urumva babuze yo kugura ishati ni atari ni ibintu bidatahuritse na gato ariko tuzogerageza kubarondera ku murongo wa telefone tushobore kubabaza tumba ibintu bazogenda batubwira bazodutera ibiswahili ariko ubu nta kuvyemera ntibibaho ntiyatari ubu twabavumbuye ni probleme yani ni Brian Promoter microphone ikatuvuga ciao ni Tam Magic again ntiwibage kugira subscribe like na comment uvuge uko woba ubona ibintu kugira tubashe turonka ibintu bimeze neza cyane ndabibutsa ntimubibagire kugira subscribe muronke amakuru agezweho ku munsi ni Brian Promoter microphone ciao turabakunda cyane gose